Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Nshuti muduteze amatwi mwaramutse neza. Ni Eugenia Mukankusi basuhuza mbaha ikaze muri aya makuru. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Mu Burundi nyine OBR, ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro, gitangaza ko ikoranabuhanga ryatumye amafaranga yinjira mu kigega cya leta yiyongera. Dufatiye nko ku mwimbo w'ukwezi kwa gitugutu hashitse mu kigega ca leta imiliyaridi 165 mu gihe hari hitezwe kwinjira imiliyaridi 163. Uyu ni Jean Claude Manirakiza, komiseri mukuru wa OBR. U Rwanda n'Ubwongereza baraye basinye amasezerano mashya areba bimukira. Naho Israeli yarashe bikomeye mu mujyi wa Khan Yunis wo mu ntara ya Gaza muri Palestina. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuryango w'ubumwe bwa Afurika uvuga ko utewe impungenge n'icyemezo cya perezida wa Guinea Bissau Umaro Sissoco Embalo cyo gusesa inteko ishinga amategeko. Fidel Niyongabo araduha inkuru. Umuyobozi w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika Faki Mahamat yerekanye amakenga ku ifutwa ry'inama nshingamateka yiyamirije yivuye inyuma uruhagarara ruherutse kuba muri Guinea Bissau rwatewe na zimwe mu nteko zijejwe gukingira imbibe z'igihugu n'abanyagihugu. Faki yasavye abategetsi ba leta ya Guinea Bissau n'abandi bose barajwe ishinga n'ibibera mu gihugu cabo gushira imbere ibiganiro mu ntumbero yo kubungabunga amahoro, umutekano n'ubumwe mu gihugu hamwe no kubahiriza ibwirizwa shingiro. Perezida wa Guinea Bissau Umaro Sissoco Embalo ku munsi wa mbere yaratangaje ko kudeta yageragejwe muri ico gihugu yatumye kija mu ruhagarara, hari nyuma yuko ugutana mu mitwe kwadutse hagati y'inteko zijejwe gukingira imbibe z'igihugu n'abanyagihugu n'inteko zidasanzwe zijejwe gucungera umukuru w'igihugu. Abantu babiri barahasize ubuzima. Yamara Domingos Simoes Pereira amaze igihe kirekire ahiganwa na Perezida Embalo, akaba ari umukuru w'inama nshingamateka, yamwagirije ko ingingo yiwe yo gufuta inama nshingamateka imeze nka kudeta akoze ku ibwirizwa shingiro ry'igihugu. Perezida Embalo yatowe kuba perezida mu kiringo c'imyaka 5 mu kwezi kwa12 mu mwaka wa 2019. Yararusivye muri kudeta yo kumukura ku butegetsi yageragejwe mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2022. Muri Nigeria, igitero cy'indege ya gisirikare itagira umuderevu drone cyahitanye abaturage 45. Oriane Tangishaka aratubwira uko byagenze. Umukuru w'igihugu Bola Tinubu asaba ko haba amatohoza yerekeye ico gitero cyahitanye abanyagihugu 85. Ico gitero cabaye mu kigwati ca Tudum Biri mu ntara y'uburaruko Kaduna ku munsi w'Imana. Cakozwe ku bantu bari mu rubanza rw'idini rya Islam. Abandi banyagihugu batari bake barahakomerekeye. Ibiro vy'umukuru w'igihugu vyasohoye itangazo rihoza ababuze. Iryo tangazo ryavuze ko ico gitero kibabaje cane kandi giteye agahinda. Igisirikare ca Nigeria kigwanira mu kirere kirahakana kuba caragize uruhara muri ico gitero cabaye ku munsi w'Imana. Igisirikare ca Nigeria kiramaze gukoresha indege zitagira abadereva mu kugwanya imigwi y'intagondwa zo mu idini rya Islam. Ni mu gihe iyo migwi imaze igihe ikora ibitero mu buraruko bushira ubuseruko no mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Ingabo za Israeli ejo zinjiye mu mujyi wa Khan Yunis mu majyepfo y'intara ya Gaza muri Palestina. Ibitaro byarengewe n'umubare w'abapfa n'abakomereka. Fidel Niyongabo. Ni igitero gikomeye cyane inteko zigwanira ku butaka zikoze kuva amasezerano y'agahengwe apfunditswe mu rwiheze hagati ya Israeli n'umugwi Hamas. Ababa mu gisagara ca Khan Yunis batangaje ko ibimodoka vya burende vya Israeli byinjiye ubwa mbere mu bice vyo mu buseruko bw'igisagara ca Khan Yunis kuva ingwano itanguye. Izo nteko ziriko zitera zija mu burengero bw'ico gisagara. Zimwe muri izo nteko ziri mu birindiro mu gisagara ca Bani Suhaila ku nkengera z'ubuseruko bw'igisagara ca Khan Yunis. Ni mu gihe izindi nteko ziriko zitera zigira imbere kurushiriza. Inyuma y'iminsi itari mike inteko za Israel zitegetse ababa mu gisagara ca Khan Yunis kuhava kuri wa kabiri zakoroye inzandiko zitegeka abo banyagihugu kuguma mu bibanza basabwe kujamwo mu gihe izo nteko ziriko zikora ibitero muri ico gisagara. Izo nzandiko zivuga ko mu masaha ari imbere inteko za Israel zitangura ibitero bikomeye mu gisagara ca Khan Yunis mu gikorwa co kuzimanganya umugwi zivuga ko ari uw'iterabwoba wa Hamas. Izo nzandiko zivuga kandi ko ku nyungu z'umutekano w'ababa mu gisagara ca Khan Yunis abo banyagihugu boguma mu bibanza basabwe kujamwo no mu bitaro barimwo.
basabwe kandi kudasohoka muri ivyo bibanza, bongera baragabishwa kutava muri ivyo bibanza kuko bishobora kubaviramwo ibibazo bikomeye. Uyu munsi perezida w'Uburusiya Vladimir Putin arasura Arabia Saudite na Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu. Nanone Fidel Niyongabo. Umuvugizi wa perezida Putin Dmitry Peskov kuri uyu wa kabiri yabwiye abamenyeshamakuru ko Putin azogendera Arabia Saudite na Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu kuri uyu wa gatatu. Peskov yavuze ko perezida Putin azoganira ivyerekeye imigenderanire hagati y'igihugu ciwe n'abategetsi b'ivyo bihugu vyompi, intambara hagati ya Israel n'umugwi Hamas na politike mu makungu. Peskov yatangaje ko Putin azoganira kandi ivyerekeye amasoko y'ibitoro mu rugendo rwiwe, nyuma y'uko Uburusiya, kimwe mu bihugu 10 bigize ishirahamwe ry'ibihugu bishorera ibitoro hanze OPEC, butangaje ko buzogabanya bikomeye ibitoro bushorera hanze. Ubwo rugendo ruzoba rubaye mu gihe Uburusiya buriko burondera ibihugu vyocurika nabwo mu makungu, naho bwakumiwe n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi bivuye ku ngwano iriko ibera muri Ukraine. Perezida Putin yagiye gake hanze y'igihugu ciwe kuva arungitse inteko muri Ukraine no kuva sentare mpuzamakungu mpanavyaha isohoye umutahe wo kumuhagarika, inyuma y'uko iyo sentare imwagirije ko yanyuruje abana bo muri Ukraine akabajana mu gihugu ciwe. Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu ziriko zakira muri iki gihe ikoraniro mpuzamakungu rigira rya 28 kwihindagurika ry'ibihe. Yamara ibiro vya perezida Putin ntivyatangaje niba azokwitaba ibiganiro biriko biraba muri iryo koraniro. Putin ntiyitavye inama zikomeye zitari nke zabereye mu makungu kuva igihugu ciwe gitangwa ibitero muri Ukraine mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2022. Uwahoze ari ambasaderi wa Amerika muri Bolivia Manuel Roca arashinjwa ibyaha byo gukorera iperereza rya Cuba. Oriane Tangishaka abafitiye inkuru. Inzandiko nshasha zashizwe ahabona na sentare zashize habona ivyaha Manuel Rocha yagirizwa birimwo ibikorwa vyihishije ku nyungu z'igihugu ca Cuba. Izo nzandiko zivuga ko ivyo vyaha yatanguye kubikora kuva mu mwaka w'1981. Muri ivyo bikorwa harimwo kandi ugukorana n'iperereza rya Cuba hamwe no guha amakuru yerekeye ingendo yagize hamwe n'imibonano itariyo yabwiye abategetsi ba leta ya Amerika. Uyo mutama w'imyaka 73 yahagaritswe n'igipolisi aho yari ari muhiriwe mu gisagara ca Miami ku munsi wa gatanu w'indwi turangije. Ku munsi wa mbere umutambukanyi wiwe ntiyashimye kwishura ibibazo by'abamenyeshamakuru bari bishikiriye kuri sentare gukurikirana urwo rubanza ku nshuro ya mbere. Umushikirizwamanza wa leta ya Amerika Merrick Garland yagize ati, abantu bafise amahirwe yo gukorera leta ya Amerika bahabwa urugero runini rw'icizere kuva ku banyagihugu. Guhemuka ugata ico cizere mu kuja muri ayo mabanga atayo wemera kandi ugakorera ubundi butegetsi ni icaha gihanwa n'ubutungane mu buryo bukomeye. Mu mwaka uheze niho ibiro vya leta ya Amerika bijejwe amatohoza FBI vyaronse ayo makuru y'uko Manuel Rocha yari afise ubwo bucuti n'ico gihugu. FBI yaciye itunganya ibikorwa vy'iperereza bijanye n'inama ihuza Rocha n'umuntu yigize nk'umukozi w'iperereza rya Cuba mu gisagara ca Miami kugira bamufate mu caha. Mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet ni wa3.radio.voa.com, kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Noneho amakuru ibiyaga bigari. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu w'Ubwongereza James Cleverly ejo yari i Kigali mu Rwanda. Yashyize umukono ku masezerano mashya yo guha u Rwanda abimukira. Tim Ishimwe adufitiye inkuru. Ku ruhande rwa leta y'u Rwanda ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Vincent Biruta wasinye aya masezerano mashya. Ibiyakubiyemo ntibyagiye ku mugaragaro, ariko ibitangazamakuru byo mu Bwongereza bivuga ko asobanura neza ibyo u Rwanda rwiyemeje mu rwego rwo gufata neza abimukira bazava mu Bwongereza. Mu kiganiro bagiranye n'abanyamakuru bari kumwe bombi, Minisitiri Cleverly yagize ati, dufite ubushake budakuka bwo gukomeza uyu mugambi. Ubwongereza n'u Rwanda turakorana kuko ari ngombwa. Minisitiri Biruta nawe ati, u Rwanda ntirufite umugambi wo kuva muri aya masezerano. Niyo mpamvu twafatanije na guverinoma y'Ubwongereza kugira ngo dukureho impungenge z'urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza. Kuko rero mu kwezi gushize urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza rwaburijemo gahunda ya guverinoma ya Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak
Sunak wo kohereza abimukira mu Rwanda ruvuga ko iciye ukubiri n'amategeko. Mu nyandiko yanyujije mu itangazamakuru, Sunak avuga ko arambiwe kubona politiki ye n'u Rwanda ihora iburizwamo. Ati guverinoma irimo gutegura amategeko yihutirwa yo kubirangiza burundu no guhagarika amato azana mu Bwongereza abimukira mu buryo bw'amagendu. Muri aya mategeko mashya, guverinoma y'Ubwongereza irateganya kuvugamo neza ko u Rwanda ari igihugu gitekanye. Ni nk'igisubizo ku mpungenge z'ubucamanza bw'Ubwongereza bwaciye iteka ko u Rwanda rushobora gusubiza abimukira mu bihugu bakomokamo bagakomeza kwibasirwa. Ubwongereza n'u Rwanda basinye amasezerano ya mbere mu kwezi kwa kane mu mwaka ushize. Abimukira ba mbere bagombaga kurizwa indege bajyana mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu kwakurikiyeho. Icyemezo cy'urukiko rw'uburenganzira bwa muntu rw'Uburayi cyarabihagaritse ku munota wa nyuma. Abimukira bakomeje urugamba rwabo no mu nkiko zo mu Bwongereza, nazo rero zarangije ziburijemo kubohereza mu Rwanda. Minisitiri James Cleverly yanzura agira ati urukiko rw'ikirenga narwo rwemera ko impinduka zikwiye kugira ngo zikureho impungenge zose. Nibyo twakoze muri aya masezerano mashya n'u Rwanda. Mu Burundi, OBR, ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro, itangaza ko ikoranabuhanga ryatumye amafaranga yinjira mu kigega cya leta yiyongera. Ni inkuru ya Eloge Wilikaneza ukorera i Nairobi muri Kenya. Kuri uyu wa kabiri ikigo OBR cyahimbaje umunsi wahariwe umutangakori mu Burundi mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura. Icivugo cyawo kigira giti dukoresha ubuhinga bwa none mu kuriha amatagisi n'amakori twongereye dushigikire iterambere ry'igihugu. Ikigo OBR cemeza ko kuva ku itariki ya mbere y'ukwa munani uyu mwaka gitanguje isekeza ryo gukangurira abatangakori bo mu Burundi kwijukira gukoresha ubuhinga bwa none. Ibice 80% vyabo bamaze gutangura gukoresha ubwo buryo. Kuva ico gihe nk'uko bitangazwa na komiseri mukuru w'ico kigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya amatagisi n'amakori ya leta, harabaye akarusho bigera mu kwezi kwa 10 bibagahore. Jean-Claude Manirakiza: dufatiye nko ku mwimbu w'ukwezi kwa gitugutu hashitse mu kigega ca leta imiliyaridi 165 mu gihe hari hitezwe kwinjira imiliyaridi 163. Amakori n'amatagisi yinjiye uko kwezi ku bice 101 birenga gato kwijana. Muri Nyakanga hegeranijwe imiliyaridi 185 n'ibice indwi kuri 172 n'ibice bitatu zari zitezwe. Tukaba dusubiye gusaba abo bose vyega ko bofata iya mbere mu gukoresha uwo muhora w'ubuhinga bwa none. Ariko umushikiranganji w'ikigaga ca leta ntiyishimiye ko abakozi ba OBR bakora mu kwinjiriza igihugu. Odas Nyonzima: mu gushiraho ubuhinga bwo gusohora facture electronique kwari kugira ngo tugwanye bwa busuma bukorwa n'abadandaza usanga bafise igitabo bandikamwo ibidandazwa badandaje cyabo, bakagira n'ikindi gitabo bandikamwo ibidandazwa badandaje bikeya baza kumenyekanisha ko amakori. Ariko bakoresheje ijya facture electronique uvuga ibyo bitabo bandikamo n'ikaramu byazita guca bivaho. Mwawe kubera intege nke z'abakozi bari bajejwe gushira mu ngiro iyo ngingo yo gukoresha iyo mashini, usanga rero hari benshi bakikwega ibirenge. Mbere yagiriza bamwe mu bakozi b'ico kigo gukora ubusuma bukabije. Ubusuma buca ku mipaka, haba mu kugabanya ibidandazwa byinjira kugira ngo barihe amakori make, haba kurerekera abagomba kwinjiza ibidandazwa batarisha amakori barerekewe n'abakozi ba OBR, haba aha mu gihugu hagati aba batanga amafacture bagatanga amafacture ariko igiciro gitoya kugira ngo bakunde ntibarihe ya tagisi, haba ibi byo gusubiza amafaranga ya TVA usanga basubije amafaranga atateza gusubizwa cyangwa bagasubiza yarenze, kambere n'ubundi bube gito usanga bwarerekewe n'abakozi b'ikigo OBR. Twabagabishije yuko inzego z'igihugu zose ko twese rero tugiye gukorera hamwe kugira ngo dushobore kurwanya ngo rusuma. Eka na Perezida Evariste Ndayishimiye yemeza ko ikigo OBR kiri mu nzego zizingamitse ubutunzi bw'igihugu. Mu mpera z'ukwa 10 yitabaje inzego z'umutekano kugira zimufashe muco yise urugamba rwo kunagura ubutunzi. Yavuze ko hafi ibice 85% by'amafaranga yo kwinjiye mu kigega ca leta buri mwaka aja mu mifuko y'abantu bitewe hanini n'abari bajejwe gutoza amatagisi n'amakori. Aha yari Bugarama bwa Muramvya. Statistike zerekana yuko importation mu Burundi ku mwaka abadandaza b'i Burundi bazana ibidandazwa vy'umuriyaridi n'imiliyoni 300 ku mwaka. Mugabe igihugu cinjiwemwo n'amadolari imiliyoni 200 gusa. Ngira ico gihugu bafroda bakiba amadolari aregeye imuriyaridi. Umuvuga ngo turakenye. Be murazi yuko Banki Mondiale na FM bagiriza yuko ari ubutegetsi bw'igihugu bubigira. Murazi kwagirizwa ko ari wewe urya ibiturire, ko ari wewe ufroda amadolari. Tuzotera imbere gute?
naye ntimuri ubutegetsi bw'igihugu bwaha mwese aha mubishatse uburyo ntibiheze tuve ngaha twese twigiriye inama yuko ubu tuvuye hasi tugire sineregi kurya bariko bagira sineregi mu manza z'abaforoderi iperereza ribirabe hose abo bajede bose bagwe bakurikira mwese atari bavuyemo. Manirakiza Tuwariki Gobert yibutsa ko umunsi nk'uyu wahariwe umutoza kori atari ibirori gusa ahubwo ufise intumbero ikomeye. Ni akaryo ka leta y'u Burundi ifata ko kwibutsa ineza n'akamaro k'amakori n'amatagisi mu iterambere ry'igihugu kugira ngo abatanga kori basanzwe bayatanga neza bashimigwe icese gutyo abagikwega ibirenge nabo bajijuke. Mu biganiro hagati y'ibisata vya leta n'abikorera utwabo ku nshuro ya kabiri vyatunganirijwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku maganekerezo ya 27 na 28 ukwezi kwa 11 guheze, Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko atantwari ibereye itsimbatajwe Uburundi butazogera kwihangiro bwihaye ryo gucika igihugu gisatiriye iterambere mu 2040 no kuba igihugu cihagije kandi giteye imbere mu mwaka wa 2060. Yateye akama afasha Burundi abasaba gukomeza kubusahiriza mu mugambi wo gushoboza inzego z'igihugu gukoresha ubuhinga bwa none no gukomeza intwari ibereye ibituma haba umuco mu birangurwa kubwiwe. Eroje Burikaneza, Ijwi rya Amerika. Yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika. Nuruhe ruhare itangazamakuru ryagira mu gukumira urugomo muri ibi bihe by'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? MONUSCO yabiganiriyeho n'abanyamakuru ejo mu mujyi wa Goma. Ariya Sanka Darius yaduteguriye inkuru irambuye. Ni mu buryo bwo kurwanya no gukumira urugomo n'ibindi bibazo bihuye n'ingaruka mbi muri ibi bihe byo kwiyamamaza n'iby'amatora ateganijwe mu byumweru bibiri biri imbere mu nzego zose muri Repubulika ya Kongo, nibwo ishami rishinzwe ibibazo bya politike rifatanyije n'iry'itangazamakuru bya MONUSCO byahuje abanyamakuru hafi 30 bo mu mujyi wa Goma n'abandi baturuka hirya no hino mu ntara ya Kivu ya ruguru. Abayobozi b'aya mashami bemeje ko bashakaga gutanga umusanzu bikiye mu itangazamakuru kugira ngo amatora azabe yizewe n'abaturage bose. Ibi bikaba mbere na nyuma y'uko komisiyo y'amatora itanga igisubizo. Uyu ni Amaduba ushinzwe itangazamakuru kuri MONUSCO kuri mikoro ya Radio Ijwi rya Amerika. Kubahamagara hano byari bifite akamaro cyane kuko itangazamakuru muri rusange rifite uruhare runini muri demokarasi. Kugira ngo amatora abemo umudendezo n'uburinganire, abatora bagomba kuba babimenyeshejwe neza. Nta matora yabaho idafite isano n'itangazamakuru ariyo indororezi. Julien Olihide uyobora ishami rya politike yashimangiye ibyo Amaduba yari amaze gusobanura. Yagiriye inama abanyamakuru bo muri Kongo ashingiye ku byabaye mu yandi matora mu bihugu bya Afurika. Mufite uruhare runini no mu biganiro. Ni ngombwa cyane ko mukora na komisiyo y'amatora mu rwego rw'intara kugira ngo mubashe gutanga inkuru nyayo. Mufite kwamagana no kwirinda ko abanyapolitike babakoresha ku nyungu zabo. Tuzi ko bitoroshe kuko atari muri Afurika gusa, ariko mufite kubirwanya. Bamwe mu bitabiriye inama bavuga ko yari ngombwa muri ibi bihe byo kwiyamamaza bivanzemo n'umutekano muke uri hirya no hino mu ntara ya Kivu ya ruguru uterwa n'imirwano hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za leta. Bongeye ko muri ibi bihe ubutumwa bw'amakimbirane buteranya budafite umwanya mu itangazamakuru. Uyu ni Serge Borauzima ukorera ikinyamakuru Mashariki hano mu ntara ya Kivu ya ruguru. Cette rencontre était très important dans le sens que nous sommes dans une période sensible. Iyi nama yari ifite akamaro cyane kuko turi mu bihe bikomeye, mu bihe by'amatora ntabwo habura ibintu by'urugomo. Tugomba rero kubikumira. Twese uko twahuye hano twafata icyemezo cyo kubaha amategeko mu gihe cyo gutanga amakuru. Nous guider pour éviter de sombrer dans le parti pris en donnant l'information. Rose Mate ni umunyamakuru uyobora radio y'abari n'abategarugori LFM mu ntara ya Kivu ya ruguru. Yasezeye gushira mu bikorwa byose byavuzwe muri iyi nama. Yiyemeje gukwirakwiza ubutumwa hose mu burasirazuba bw'igihugu.
Nous, en tant que journalistes, nous devons éviter de désorienter la population. Twe nk'abanyamakuru tugomba gukoresha uko dushoboye kose tugatanga inkuru nk'uko kode yacu ibisaba. Ubu dufashe icyemezo cyo gutanga inkuru nk'uko bisanzwe, gutanga ijambo ku bakandida bose no kureka abantu batore aho bashaka tutabigizemo uruhare. Son choix en toute liberté sans l'influencer par nos appartenances ou nos obédiences. Usibye inshingano yahawe yo kurinda abaturage, MONUSCO iciye mu muryango w'abibumbye ni rumwe mu nzego rukomeye rufatanya n'igihugu cya Kongo cyane cyane mu bihe by'amatora. Izafasha kandi mu gutwara ibikoresho bikenewe mu matora no mu bukangurambaga. Ali Asanka Darius, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika. Hashize neza imyaka 82 Ubuyapani buteye Pearl Harbor ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byatumye Amerika yinjira ku mugaragaro mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ni ikiganiro Amerikana ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyahise no mu gihe tugezemo. Twagiteguriwe kandi turakigezwaho na Thomas Kamirindi. Mu gitondo cyo ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 12 mu 1941 Abayapani bagabye igitero gikaze cyane kandi gitunguranye ku cyambu kinini cya gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Pearl Harbor mu kirwa cya Hawaii kiri mu nyanja ya Pasifika. Nk'uko tubisanga ku rubuga rw'ububiko bw'inyandiko za guverinoma ya Amerika, igitero cyahitanye kinakomerekeramo Abanyamerika 3,435, cyangije indege za gisirikare za Amerika 188 n'amato y'intambara 15. Naho ku ruhande rw'Abayapani abapfuye n'abakomeretse ntibageze no kwijana. Batakaje indege z'intambara 29 zonyine gusa n'utwoganyanja duto duto 5. Amerika yarahababariye cyane bikomeye. Bukeye bwaho mu ijambo yagejeje ku gihugu imbere y'inteko ishinga amategeko Congress, imitwe yose iteranye, umukuru w'igihugu President Franklin Delano Roosevelt yise iriya tariki y'igitero cy'Ubuyapani umunsi w'umuvumo, le jour de l'infamie mu Gifaransa, the day of infamy mu Cyongereza. Iki gitero cyatumye Amerika yinjira ku mugaragaro mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ibihugu byombi, Ubuyapani na Amerika rero, byarwanye intambara ikaze cyane kugera mu 1945, ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashe ku kindi gihugu intwaro za kirimbuzi, bombe atomike mu Gifaransa, za mbere na mbere na nyuma mu mateka y'isi. Koko rero ku itariki ya 6 y'ukwa munani 1945, igisasu cya bombe atomike cya mbere cyaguye ku mujyi wa Hiroshima, gihitana ako kanya mu gahe gato cyane abantu 80,000, nk'uko tubisoma ku rubuga history.com rwazobereye mu by'amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hashize iminsi 3 ku itariki ya 9 y'ukwa munani 1945, bombe atomike ya kabiri yaguye ku mujyi wa Nagasaki, ihitana ako kanya abantu bagera ku 40,000. Ubwo kandi indege z'intambara za Amerika zari zimaze igihe zirasa ku Buyapani urubura rw'ibisasu biremereye ariko bisanzwe. Byose byasenyaguye Ubuyapani ku buryo butangaje, bihitana n'abantu ibihumbi n'ibihumbi. Ijwi ry'Amerika, kugira ngo wumve ububi bw'intambara, reka dusome ku rubuga The Pacific War Online Encyclopedia rwazobereye ku birebana n'iyi ntambara y'Ubuyapani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turahasanga ko abasirikare ba Amerika bayiguyemo cyangwa bazimiye ari ibihumbi 111,656, abandi ibihumbi 253 n'142 bayikomerekeyemo. Naho abasirikare b'Ubuyapani yahitanye cyangwa bayizimiriyemo ni 1,740,000, abandi ibihumbi 94 bayikomerekeyemo. Ni urugero ruto cyane gusa kuko tutagiye mu by'icyiswe intambara ya Pasifika muri rusange. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nahagihumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi, maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
nshuti muduteze amatwi, aha niho aya makuru ahumurije. Mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Ijwi ry'Amerika. Ntimuze gucikwa n'ikiganiro Iwanyu mu Ntara guhera saa 7 na muri Isanga guhera saa 10. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Bakunzi b'Ijwi ry'Amerika, umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima. Ikiganiro tubagezeho dufatanije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru. Ku Ijwi ry'Amerika gitambuka kuri radiyo kuwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose. Nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute, cyabafashije iki mu buzima bwanyu? Mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook. ntibatere ora kanyana k'iburundi kikina bagacura ora kanyana k'iburundi kikina bagacura ora se mwiza wanje ora senchuti yanje waje imani cyanye yindi iteze ibiganza niwanyirije kuzuba waje ukwezi kwaka niwanyirije kuzuba waje ukwezi kwaka ora se mwiza wanje ora se nshuti yanje
ijwi rya amerika